Murakoze cane kandi ikintu ca mbere gikomeye ni ugushimira Focode na Pacifique Ninahazwe. Ibi ni ibikorwa bikomeye cane mukoze, ni ibikorwa vyari bikenewe muri isi y'uno musi tugezemwo, turavye situation y'impunzi z'abarundi ziriko ziracamwo, cane cane mu karere. Jewe rero ahanini ni intererano no kugerageza kugira ico nongeyeko kuvyo Pacifique Ninahazwe yavuze. Mu mwaka w'2020 niho Perezida Ndayishimiye yafashe ubutegetsi. Pacifique yabivuze, yasavye impunzi z'abarundi gutaha, azemerera ibintu vyinshi cane. Ico gihe muri Tanzania vyari bikomeye cane ku mpunzi z'abarundi guhera muri 2017 aho zanyuruzwa, zikanyuruzwa ku mugaragaro, zikanyuruzwa riva n'abantu baje bari mu modoka ziriko n'iplaque z'i Burundi zikinjira mu makambi y'impunzi zigatora abantu riva. Ico gihe Perezida yavuze ivyo bintu itariki 22 mw'ijoro ry'itariki 22 z'ukwezi kw'indwi 2020 hari hafashwe abarundi 5 batwawe ico gihe mw'ijoro, batorwa mu makambi y'impunzi. Ico gihe hari ikambi yitwa Mutenderi yahavuye yugarwa nayo nyene ku nyungu z'ushaka kwegeranya abarundi cane kugira ngo babafatire hamwe. Baragiye mu ikambi y'impunzi, mwavuze ngo mwavuze ko babwiza gutanga uturorero. Bafashe uwitwa Nkunzimana Anacre, bafata uwitwa Ndizera Jabo, bafata uwitwa Nizigama Emmanuel, bafata uwitwa Niyoyandemye Ezekiel, bafata uwitwa Cimpaye Felix, bafata uwitwa Gwa Saidi, baca bavaho. Muri abo baca bagenda gufata abandi barundi 2 mu ikambi y'impunzi y'Induta, batwara uwitwa Ndayishimiye Vakatus, batwara n'uwundi yitwa Bizimana Didier. Abarundi baraje batwarwa bakurwa mu mazu yabo n'abantu bavuga ikirundi bari kumwe n'abapolisi ba Tanzania. Aha turiko turavuga complicité y'ibihugu vyo mu karere n'iryo hohoterwa ryariko rirakorerwa ku mpunzi z'abarundi. Barabatwaye bamara amezi 3 ata muntu n'umwe aramenya iyo bari, ata muryango n'umwe uramenya aho bari. Vyagiye kumenyekana inyuma y'amezi 3 bose bari mu mpimba mu Burundi. Kandi ikitangaje bagiye babashize mu mpimba ariko baraburana, basavye procureur urwandiko yahawe na procureur wa Tanzania ko bavuga ko nta mpunzi d'abord ishobora gutwarwa mu gihugu kuja kuburanira mu gihugu yaje ihunga ivamo. Kwa amategeko hari itegeko rivuga ingingo ya 33 mu masezerano ya Geneve mu 1951 arabivuga neza ko kizira kikaziririzwa kw'impunzi isubizwa mu gihugu yaje ivamo. Iyo bigenze gutyo nuko haba HCR, ibihugu birimo na HCR vyemeza neza ko iyo mpunzi irekuwe, naho nyene hari imanza zabanze gucirwa. Dufashe nk'akarorero nk'ibyo bintu vyabaye ku bantu bahunze bahejeje gukora genocide mu Rwanda. Bariya HCR yavuze ati abo turabakuye kw'intoke, abo oya makungu yavuze ko abantu basubizwa mu gihugu. Ariko ntivyabujije ko Tanzania irekura aba bantu baragenda, kandi mu nyuma gato imisi mike Perezida acavuga ko abo bantu izo impunzi zose zemerewe gutaha. Ariko kandi abo bantu barekuwe inyuma y'imyaka 3 bamaze mu mpimba. Induru zavuze, amashirahamwe menshi yahagurutse, twagize Imana haboneka amashirahamwe akomeye aradufasha kuvuga, birangira abo bantu barekuwe. Tugarutse ku kibazo mwavuze mwigeze kubaza Pacifique ijanye na HCR, muti mbega HCR yo mbega nta kintu ishobora gukora kugira ngo ivyo bintu hari ikintu gihinduka? Aho hantu harakomeye cane. Uyu HCR dufise mu bihugu vy'akarere ni HCR ikorera munsi y'ikiganza c'ibihugu, kuko umukozi wa HCR ni accreditation, baramuzana igihugu gishobora kumwanka canke kikamwemera. Ico gihe mu mwaka wa 2021 uwatwara HCR ico gihe muri Tanzania yitwa yari umunya Mozambique, yitwa Jose Eduardo Kanandura.
twamweretse icyo kibazo arumirwa avuga ati jewe rero ngiye kwishikira kuri tere ndabe ivyo bintu muvuga Kayirema ko ari byo nimba igihugu coshoboka ko coze gutwara abantu mu buryo bumeze gutyo. Yaragiye yashitse mu ikambi y'impunzi ico gihe y'Imutenderi, ashitseyo aravye ibihari arumirwa atanga uburenganzira ko abanyagihugu impunzi zimubaza ibibazo, ariko ico gihe abakozi b'iperereza bo muri Tanzania n'abarundi bari ngaho bamwankira ko hari n'abantu bamwe bamubaza ikibazo. Yashitseyo indwi imwe gusa bamwuriza indege gutaha iwabo, bamwirukana muri HCR, bacabwira HCR ko batamukeneye ngaho, kandi HCR ntifise uburenganzira uvuga ngo twebwe nta wundi tubaha atari uwo. Ico gihe haciye hakurikira Cote d'Ivoire, umudamu Cote d'Ivoire acaraza we acashika yubahiriza ya mategeko yose Tanzania ishaka, nimba ari guhagarika kubuza abanyeshuri kwiga, hagiye harugagwa amashuri incuro nyinshi. Hari leta y'u Burundi ihagarika gutanga ibibazo by'abanyeshuri muri Tanzania, ihagarika amashirahamwe amwe, ahagarika gufasha impunzi. Byose rero Tanzania yafata ingingo, HCR nayo nyene Tanzania ikacikurikira ubwo nyene. Nta ni raporo nimwe HCR yigeze isohora yerekana ibibazo by'impunzi muri Tanzania, uretse raporo yatanzwe 2019 ico gihe hakiri uwo yitwa Kanandura. Hanyuma mu nyuma rero tugarutse mu byo mu karere, haje ibintu byinshi byo mu karere, naho rero wacu usanga amambasade avyinjiramwo amambasade y'u Burundi mu karere avyinjiramwo nk'uko biriko biraba ni Buraya, amambasade atanga ugenda avyinjiramwo. Ico gihe umwambasaderi wo muri w'u Burundi mu Bugande acafata agenda yumvisha leta ya Uganda ko abarundi batazwa guhagarika kuvuza ingoma. Mwaravyumvise ico gihe kubera iki babihagaritse? Impunzi muri rusange n'abantu bafise ubuzima butameze neza, n'abantu kugira ngo bafungure bagerageza gushakisha hirya no hino gushakisha. Yumvisha leta ya Uganda gufata ingingo ko ingoma y'u Burundi ihagarara, kuko ingoma y'u Burundi barabizi abari mu Rwanda canke za Uganda ni ikintu gitunze cyane abarundi mu bihe by'iminsi mikuru kibagaburira. Barabona ati abantu kugira tubashire hasi tubabuze ico habakura ico gufungura. Ingoma z'u Burundi bazihagaritse harahera ikiringo kininiya byatkozwe n'umwambasaderi. Ico gihe haciye haba abantu nabo bagenda mu Rwanda bacataza batuma abantu hirya no hino, rero intumwa hirya no hino kwerekana ko mu Burundi ibintu byose bimeze neza. Ico gihe mu Rwanda barahatumye ibintu Nyanda yambaje aragenda arasigura. Maralizima yashitse yasanga haheruka kwicwa umurundi yitwa Kambayingwe mu Kirundo, haheruka kunyuruzwa witwa Niyonzima Pacifique Mbuze Dankstoff. Nihaba impuzi zamubaza mbeko mutubwira ngo dutahe naka barihe mitwata habizokunda. Mu nyuma babigerageje rero simbaguritse nyene, ababigerageje gutaha benshi ubuzima bwaranse, mu nyuma bisanga basubiye guhunga. Benshi barahunze, Uganda iruzuye uyu munsi, Kenya iruzuye, u Rwanda ruruzuye, abarundi basubiye guhunga kubera bagiye barahura n'iryo totezo. Ikibazo kumbure tuce tuza guha ijambo abandi, ni ikibazo kiri muri iyi raporo mbere twanavuze tugitangura kino kiganiro. Mbega birakunda ko abarundi bataha? Nimba bidakunda nizahe mvo kiretse utwo turoro mwaduhaye? Icambere ko abarundi bikunda ko bataha biragoye, kubera umuntu wese mu gutaha agendana ubwoba. None se wewe wumva wovuga ngo birakunze kutaha kandi uzi neza ko utaja kugira amahoro mu gihugu? Uyu munsi leta y'u Burundi ifise ibibazo bibiri. Leta y'u Burundi irashaka ko ibonwa neza mu makungu kuba idafise impunzi, kuko nivyo igihugu kidafise impunzi gitwa ko kiri mu mutekano. Ikacigira indi ngorane zibiri, ikigira urwikekwe kwa za mpunzi zitashe. Urumva ikasanga iri hagati y'ibintu bibiri. Ikavuga ati rero nitwaramuka twemeye turetse abarundi bakaguma hanze ni ikibazo, kuko Pacifique yabivuze kuko kugira ibihumbi majana ngahe ntiwo kwicara kugira amahoro, uzi ko mu gihugu mu karere harimo abantu bahunze bari mu buzima buraho nkuko tuba tubuzi. Hanyuma kandi bashika mu gihugu bagaca bagira urwikekwe kuri izo mpunzi ko zoba zitumwe cyane, ko zoba zitumwe n'imigwi igwana, zitumwe n'ibihugu, zitumwe n'iki. Ibyo urumva ni ibintu bibiri bigoye kandi umuti wavyo utoroshe. Ico mbona nuko abarundi umwe wese arabona, umurundi wese azi ubwenge. Wahunze
araciye ubwenge aravuga ati jewe ndavye ko bimeze gutaha ku bwanje biragoye kuko hari abigerageje bakavuga ati nyabona mwitonde ariko ntiyumve akamo Pacifique yabivuze kubera ubuzima buri mu makambi n'ubuzima bugoye cane akavuga ati n'ubundi ni vyandi bava no guhungira imvura mu muranye ninje muri uwo muvo hari igihe nzobaho haraho byakunda kabaho none nabe kumubikana ego kugira ngo duce duha ijambo abandi mwebwe nk'uvugira impunzi zahungiye mu karere kumbure afise ishiramwe nk'uko numvise Alice atanga umwidondoro mufise ni igiki musaba ayo ma ambassade mwavuze iyo HCR ibyo bihugu vyakiye impunzi kugira ngo ntihagire usubizwa inyuma ku nguvu ngo ahohoterwe? Icambere ico dusaba ni ukubahiriza amategeko. Hari amasezerano y'i Geneve azwi neza yo mu 1951 yarongera asubirwamwo muri 1967 yose bayasome barabica avuga. Aravuga ko kugira impunzi itahe, hariho impunzi itaha ku ntuze yayo kuri par volonté. Iravuga ngo jewe ndavye ko bimeze ndataha mbwa kuza guca mu bihugu ukumvisha igihugu ngo ntimubaho ubuhungiro kuko iyo batabaha ubuhungiro baricwa n'inzara abana ntibiga uzicwa n'inzara azotaha. Ivyo bihugu rero ni bihe ubuhungiro izo mpunzi hanyuma impunzi zo kumva ishatse gutaha yumva iti jewe harageze ko ntaha itahe HCR nayo nikurikiranire hagufi situation irikira batange ibiriko biraba bumvirize impunzi igiye kubashikiriza ikibazo icumve kuko ndibuka nko muri Tanzania harabaye ikibazo gikomeye cyane ndabigaraho gatoya aho abakozi ba HCR wasanga bose ari abatanzania impunzi mu bantu benshi bafashwe ivyemezo babereka wasanga ari ibintu bavugiye muri HCR. Urumva ico ni kosa ryari rikomeye cyane kuko umukozi wa HCR kuja gutanga amakuru yawe n'impunzi univo ya protection. Rero HCR nirabe nuko igomba kumva hama kandi gatanga raporo uko impunzi zayihaye ayo makuru kuko niyo iri intermediaire hagati ya mareta n'impunzi. Murakoze cyane Shirangabo. Pacifique sinzi yuko hari amakuru mashasha murose kwa Shirangabo canke hari cyo muvuga kuvyaheje kuvuga kugira ngo subize ijambo Alice ya Kirundi munywanyi. Nta kinini kiretse kumushimira ivyo avuze byose yanyunganiye kandi bikomeye gose ndamushimiye cyane. Nk'iki yavuze c'abantu banyurujwe mu makambi y'Tanzania Mutenderi na Nduta yacaguye nagicishijemwe icinge na hari abantu bakugwa mu makambi bakazanwa mu Burundi. Sinari nacaguye nk'uko we yaciye abikora no mushimira ibijyanye n'amategeko uko byose agera bivuga n'ukuri no mushimira kandi noca ko gato ni ku kibazo cy'uwitwa Kambayingwe yacishijemwo Ferdinand Nyandwi wo mu Kirundo. Igituma no gicako ni kuki Kambayingwe yahungutse ava mu Rwanda araza araba mu Kirundo abana n'abandi barashinga ishirahamwe ababanyi ariko akaguma abona ko acunzwe cyane n'imbonera kure kumwe namye ndabivuga. Niho rero mu nyuma yafashwe ku murango izuba riva baramutwara ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo kubitwa n'umukuru w'imbonera kure aho mu Kirundo yitwa Abera Hishakiye, umukuru w'igipolisi abona, abategetsi babona, baramukubita gushika baramwica. Bamaze kumwica baca bamutwara ahantu mu gashamba aho mu Kirundo barasa ikiziga kugira baze bavuge ko bamurashe ariko arahunga ngo yaragiye kwerekana inkoho ngo arabahenda ngo acariruka ngo baca baramurasa ariko aho yakubitiwe akicigwa gahohoterwa bimwe biteye isoni bakamuhonyora mu magara bakayamena hari ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo abantu barorera n'abategetsi bariko barabibona. Ikibabaje kuri Kambayingwe ni giki nuko bino bintu vyabwiwe abategetsi. Umupfasoni wa Kambayingwe yarariye umutima amenyo aravuga ivyashikiye umugabo wiwe abibwira umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca mu nama ariko arakoresha abanyagihugu bo mu Kirundo. Gervain Ndirakobuca aramwemerera ko agiye gukurikirana ikibazo aranabaza buramatari ngo agire icyo kivuze ko nabandi baravuga aremeza ko azobikurikirana. Mu nyuma CNDH iramera nkuko womenga igomba ibikurikirane iratumwa ko uwo mukenyezi arazi Bujumbura baramuha n'udufaranga duke tukuriha amezi 2 y'inzu ariko mu nyuma baramuta nta na kimwe cyakurikiye. Uyu munsi uwo mukenyezi yaruhiye gusubira guhunga ahunga adahawe ubutungane
kandi ubu nta na kimwe kiriko kirakorwa. Ikimenyetso cerekana ko abategetsi b'u Burundi niyo babimenye niyo babibwiwe nta kintu na kimwe bakora kuri bino bibazo vy'impunzi. Tubibwire rero yama leta tuguma turiko turasemerera ariko yumvira ko yokwirukana impunzi ngo zisubire mu Burundi, bamenye bino bintu uko bimeze. Impunzi itashe n'umuntu atagira uburenganzira na bumwe mu gihugu ciwe cy'u Burundi. Murakoze cyane. Arisa Kizimana ukwikira sinzi muhija. Ego Gilbert ngira ngo twokwakira umugwi w'ibibazo kugira ngo Pacifique Ndazwe ashobore kwishura. Ngira ngo twosaba na Leopold Sharangabo kuguma hafi kuko numva ko afise amakuru atari make kuri kino kibazo. Abasabye ijambo ngira ngo ko bagiye barakurikirana twosaba Niyongabo agakurikirwa na Erwine Irishura hanyuma na François Hubert. Niyongabo niyaba ari ko aratwumva iyo kugura akamiko kiwe akagira ishashikiri cakabaza kibazo. Murakoze cyane kumpa ijambo kandi reka nongere nanje nshime kuri kino kiganiro cyateguwe na Focode. Ibikorwa Focode ikora ni byinshi kandi ni byiza turabishima. Na cyane cyane jewe ku ruhande rwanje ndashima kino kiganiro mwateguye kijanye na cyane cyane gateka k'impunzi cyangwa uburenganzira bw'impunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye. Rero jewe nari mfise intererano ntoya nashaka gutanga nk'umuntu navuga ko naciye muri kino gisata ca rino shirahamwe mpuzamakungu rya HCR ariko atari igihe kinini, ariko narabibayemwo na cyane cyane mu gihe hariko harashingwa ikambi canke inkambi y'impunzi y'Imahama. Rero ico nagomba mvuge mu bice bibiri. Ubwa mbere nk'uko uyu mushinga ntahe amaze kubivuga mu kanya, iri shirahamwe mpuzamakungu HCR hariho protocole rigenderako. Nk'uko yabivuze hari Convention de Genève yashizweko umukono mu 1951 iravugururwa nk'uko yabivuze. C'est exactement nk'uko yabivuze niko biri. Ubwa mbere na mbere ndagomba kubanza kuvuga ku kijanye n'impunzi z'abarundi ziri ku mugabane wa Afrika, cyane cyane mu karere kacu ko kibiyaga binini, cyane cyane plutôt Rwanda, Uganda, Tanzania n'ahandi hatandukanye no muri Kenya. Ariko sinza kuvuga cyane kuri Uganda n'u Rwanda kubera ko kankizo ntiturazibona cyane, ariko byimonogoje cyane muri Tanzania niho binateye n'isoni nyinshi, uretse ko biriko biratandukira bija muri Kenya kubera ko igihugu ca Kenya kiriko kiragabanyirizwa imfashanyo cahabwa. Ubwa mbere nk'uko umushinga ntahe maze kubivuga nuko HCR ingene ikora muri bino bihugu byo muri Afrika ni HCR itigenga, ni HCR igendera kuri politiki za bino bihugu byacu. Novuga ngo biri corrompi nk'uko yabivuze, abaserukira HCR muri ibyo bihugu ingene bajaho bica muri politike bikaba ibintu ku buryo usanga biteye isoni, ugasanga impunzi ntizihabwa uburenganzira bwabo. Na cyane cyane nk'uko yabivuze naje ndabigaruka ko muri Convention de Genève d'abord ni ukuvuga ngo impunzi aricyo nagomba nce ku murongo mukuru cyane. Impunzi yitwa impunzi mu gihe imaze guhabwa uburenganzira bwa protection internationale, kuvuga imaze guhabwa statut de réfugié, uretse ko ubu hariko hamaze imyaka novuga ngo 15 HCR yarashyizeho indi statut bita statut de protection subsidiaire. Ni ukuvuga iyo statut ni statut umuntu baba bavuga bati uyu muntu turabona ko adakwiye statut de réfugié, donc nakwiye ni protection internationale, statut de réfugié, ariko turabona ko mu gihe basubiye mu gihugu ciwe ashobora kugirirwa ingorane. Ico gihe baramuha une statut de protection subsidiaire, bivuga ngo uyu muntu aronka uburenganzira bwo muri ico gihugu yitwa nk'impunzi, ariko iyo statut ikaba ifise umwaka iri renouvelable, ni ukuvuga ngo bayimwongerera umwaka inshuro zitatu, imyaka itatu. Iyo imyaka itatu iheze mu gihugu ciwe amahoro ataragaruka canke umutekano wiwe utaratunganywa, acaronka uburenganzira bwo muri ico gihugu, ibyo tokwita definitif. Rero ikibabaje cyane cyane muri Tanzania
no muri Kenya cyane cyane muri Tanzania nuko aba bantu bari mu makambi atandukanye ya Zanduta n'ahandi bari bamaze kuronka statut ya refugee, uburenganzira bwo kwitwa impunzi. Ico gihe rero nkuko uyu mushinga nahe amaze kubivuga, kugira ngo impunzi isubire mu gihugu cayo ni ibintu bibiri. Icambere biva ku bushake bw'iyo mpunzi, ikavuga ngo jewe bivuye mu gushaka kwanje ico nahunze kiravuyeho, ndabona ko n'amahoro n'umutekano yaragarutse mu gihugu, ubu ndasubije ibyangombwa mwampaye byo kuba muri kino gihugu, ndatasha iwacu. Ivyo nivyo bita retour volontaire, abantu bagataha bagasubira mu gihugu cabo. Iyindi mpamvu ishobora gutuma impunzi ishobora gusubira mu gihugu cyabo ni impamvu iba iri forcé ku nguvu, mu gihe ico gihugu kirashiraho amategeko agenga impunzi. Akarorero akavuga ati niba waje gusaba ubuhungiro ukabuhabwa, ariko tukagufata uriko urakora ibikorwa bitandukanye n'umutekano wa kino gihugu, akarorero ukifatanya n'imigwi y'iterabwoba canke ukaja mu kudandaza ibiyayurabwenge cyangwa ukaja mu bindi, ati ico gihe uburenganzira bwawe bw'impunzi ari statut de réfugié urayakwa, hanyuma ugasubizwa iwanyu ku nguvu. Nizo kazi ibiri. Muri Tanzania ivyo ntivyigeze bibaho. Ni ukuvuga ngo ibibera muri Tanzania biteye isoni kuri no rwego mpuzamakungu wa HCR. Muri Kenya naho bigomba bitandukire, na nico gituma nshima iri shirahamwe Focode ku kigoro bariko barakora kugira ngo bereke rino shirahamwe ibiriko biraba, kugira ngo biboneke mu vy'ukuri aba bantu nabo gutabarizwa, aba bantu nabo kuvuga ngo ibyo bariko barabamwo bitandukanye n'amategeko, na cyane cyane ari mu Convention de Genève bonyene bishiriyeho. Kandi iyo Convention de Genève ni ibihugu byose babishize ko umukono. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose gitegezwe gukurikiza izo ngingo ziri mu Convention de Genève. Mvuye ku mugabane wa Afrika nkaja ku mugabane w'Uburayi canke za Amerika n'ahandi, ikibazo kihari novuga ngo kiri mu bice bibiri. Hari abahunga mu buryo butandukanye, ariko icyo nagomba kwibutsa nuko procedure yo gusaba ubuhungiro canke protection internationale ni procedure ihakwa gusa na procedure yo mu bucamanza. Twibuke ko mu bucamanza hariho principe ivuga ngo sukuri gutsinda, hatsinda ibimenyetso. Ushobora kuba warahunze kandi ugahunga ibiri kuri, ariko ugeze aho utegerezwa kubazwa impamvu wahunze bikakunanira canke bikanka ingene bivuga, ukabicurika ukabitondeka canke ukagira gute ukavyonona, ico gihe ukubaza arakwima ubwo burenganzira. Kubera iki? Kubera ko udashoboye kuvuga impamvu nyamukuru yumvikana iri muri Convention de Genève yatumye uhunga. Hariho rero igice c'impunzi, sinobita impunzi kubera ko twumvise ko definition d'abord y'impunzi n'umuntu aba d'abord yaremerewe ubuhungiro, aho yitwa impunzi. Ariko nubundi ku ruhande rwa Convention de Genève twebwe reka tubita impunzi kuko ziba ari impunzi, baba barahunze by'ukuri. Ico gihe rero iyo umuntu adashoboye kuvuga kwerekana impamvu yahunze, yaba ari ukuri canke abesha, ariko akabitangira n'ibimenyetso, ico gihe arankigwa ubuhungiro. Iyindi mpamvu novuga uwundi muce wa kabiri, na cyane cyane nibo nibaza ko umuce wa mbere mvuze nibaza ko ari wa Pacifique yavuze. Aba rero ni ingorane ikomeye kubera ko yarahunze by'ukuri, ariko biramunaniye ingene ashobora kuvuga ingene yahunze, kwerekana ibyo yahunze kandi bihari. Nico kibazo gikomeye, ari naho nagoma ntera kamo
ariko imbere y'uko utera akamo niyo ngabo numvise uzi Ego. amategeko ajanye n'ivyo gusaba ubuhungiro hari ikindi kumbure wosigurira abariko baratwumva kijanye na politike y'ibihugu. Mwavuze ko ibihugu bikorana n'ivyo na HCR bigakoresha n'ayo mategeko mwagiye muradondagura, ariko hariko haraza politike nshasha zivuga yuko si ku Barundi gusa ni ku mpunzi canke abantu baturuka mu bihugu bitandukanye bahura n'ivyo bibazo vya politike ziriko zirahinduka. Murakoze cyane. Reka tuje ku mugabane wabona kwita bari civilize haba i Buraya canke mu bindi bihugu bitandukanye muri haba Amerika no muri Canada. Urwego rwa HCR haba i Buraya, Canada na Amerika ni urwego rwigenga, ntiruja kurikiza protokole y'igihugu. Uretse rimwe na rimwe hari aho protokole y'igihugu bavuga bati ure turakeneye ku mwaka kota tubahaye yuko muzohora mwakira impunzi zingana gutya ntimuze murenze, ariko ntibashiraho critère cyangwa bavuge ngo bavuye muri kino gihugu. Ico gihe rero ingene bigenda uko ni ukuvuga ngo haba hasigaye novuga ngo intambara y'usaba ubuhungiro. Iyo usaba ubuhungiro kuko bataba bashizeho ngo abavuye muri kino gihugu cyangwa ngo kino gihugu ntitubakira, haba hasigaye yuko usaba ubuhungiro wenyene asaba ubuhungiro yinjira muri za ngingo zo muri Convention de Genève, kandi azinjiyemwo akerekana n'ibimenyetso byavyo. Ico gihe nta mpamvu n'imwe bashobora kumwe mu buhungiro, nta mpamvu n'imwe, kubera ko ivyo mvuga ndashobora no kuvyemeza kuko ndazi abo twashoboye gufasha mu gihe novuga ngo mu Burundi hari stabilité, aho umukuru w'igihugu nyakwigendera Pierre Nkurunziza yaramaze gutangura kwa president ari umukuru w'igihugu novuga ngo w'akarorero, bamuha agashimwe hirya no hino yuko ari un président pacificateur, ibintu nk'ivyo. Ariko kiya gihe hariho abarundi bagahunga bakavuga bati no, abarundi nta hantu namwe bashobora guhungira kuko igihugu c'u Burundi nico gihugu kiri stable n'ibimenyetso byose byari bihari. Ariko iyo werekanye impamvu uri kurahunga ukerekana n'ibimenyetso, nta politike n'imwe y'igihugu, ndavuga ibihugu biri civilize, ishobora kuvuga ngo umuntu avuye muri kino gihugu c'u Burundi ntiyemerewe gusaba ubuhungiro. Gusa ni ya ntambara nagomba mvuge nti pa intambara ni kwa kundi umuntu avuga ati ubu rero ntegerezwa gusaba ubusabe bwanje bukaba bufise ishingiro rikomeye ku buryo ngira amahirwe hafi 100% yo kugira ngo nemererwe. Ingorane nyamukuru ihaba nuko abarundi benshi abo mu bindi bihugu sindabizi ashobora kuja mu bihugu bitandukanye kandi ahunze by'ukuri nkuko nabivuze, ariko atazi ingene abikora, atazi ingene abigenza, agashikayo atazi namba, biramugora rero yashitsaho. Ariko kugira tuce duhe n'ijambo abandi ndavyumva yuko ubuhungiro butanga ku gatwe k'umuntu n'insiguro yatanze, ariko akabazo twavuze muri kino kiganiro, mwebwe nk'uwuzi amategeko y'ivy'impunzi, murabona ko uno munsi n'uwo wese yoba vyifuza gutaha bikunda ko ataha. Mwumvise ivyo bavuze mu cegeranyo ca Fokode canke nimba hari n'ayandi makuru mufise mwokongerako, birakunda ko abantu bataha? Oya, gukunda ko abantu bataha hariho gutaha mu buryo bubiri, niko navuze. Ubwa mbere hari ugutaha ku bushake bw'umuntu. Iyo umuntu avuze ati ndatashe ku bushake bwanje, ico gihe arabisinyira. Igihugu avuyemo atashe na HCR nta ruhara na rumwe baba bafise ku ngorane zizoshika mu gihe asubiye muri ico gihugu yaje avamwo. Ivyo biratunganye, ntibaza ko bitunganye. Ikibazo kihari nuko iyo umuntu yahunze igihugu ciwe agasaba uburenganzira bwo kwakirwa kugira ngo ahabwe ubuhungiro, akerekana byose ingene bimeze, hanyuma akabwangirwa, mu gihe ico gihugu gifashe ingingo yo kumusubiza mu gihugu, hanyuma ashitse mu gihugu yaja avamwo akagirirwa ingorane, ico gihugu camusubije inyuma ku nguvu kirashobora kwitwarirwa.
kirashobora kwitwarirwa ivyo vyovyo ndabizi niko bimeze kubera ko niyasubijwe inyuma ku nguvu asubizwa inyuma n'igipolisi c'ico gihugu ariko na minote akurizwa indege akakirwa n'inzego z'umutekano cyo muri ico gihugu ariko na minote ni ukuvuga ngo mu gihe bishitse uyu muntu akagira ingorane afise abamukurikirana ico gihugu camurungitse kirashobora kwigora ku ruhande rwanje rero mugiriye ko niyo ngabo uno munsi abafise amakenga abo bavuzwe muri Suisse mu Swede mu Budagi za Canada n'ahandi abo bari za Kenya Tanzania twumvise batwaye ku nguvu hamwe bibashikiye ninde yobaburanira uno munsi hari urwego ruhe kubaburanira ku buryo gogenda kwitwarira ivyo bihugu hanyuma botunganirizwa gute Bo ku gice ca Afrika biragoye kubera ko murabizi yuko ibijanye n'amategeko canke ubutungane na cane biragoye cane biragoye kuko nkuko mushinga ntaye yabanjije yabivuze ni inzego usanga zifatanije na politiki y'ibihugu byacu biragoye ariko abari mu bihugu nk'iburaya n'ahandi hatandukanye Amerika na za Canada akenshi usanga hakunda kuba hariho amashirahamwe ajejwe guharanira agateka ka zina muntu na cane cane muri ico gisata c'impunzi ayo mashirahamwe arahari ahenshi abo bantu rero bafise izo ngorane bakwiye kwiransenya canke bakarondera amakuru ababwira ayo mashirahamwe yigenga aharanira agateka k'impunzi kugira ngo bashobore kubafasha kuko ayo mashirahamwe bafisemwo n'abanyamategeko bafisemwo abavoka bafisemwo ubumenyi muri ivyo barashobora kubafasha kandi cyane kuko hari amaka menshi y'abantu benshi bagiye bahigwa ubuhungiro bakabafatirwa n'ingingo yo gusubizwa iwabo hariko ayo mashirahamwe akabijamwo ugasanga abo bantu hasigaye n'imisi n'ibiri kugira ngo bakurize indege ibyo bigahagarara kandi bagashobora kumvirizwa mu nyuma bagashobora guhabwa ubuhungiro murakoze cyane ego niyo ngabo murakoze cyane ngira ngo co kimwe na Sharangabo numva ko mufise amakuru atari make ku bijanye na kino kibazo turiko turaganira ko no munsi mudukundiye mukaguma hafi ngira ngo muza gushobora gutanga indi ntererano Gilbert nari navuze ko haza gukurikira irishura na François mugabo ndabona umenga ntibakiri hafi Nyankamugayo na Demokrate ngira ngo nibo bosha bakurikira Nyankamugayo ari mwamutwumva mu kugura akamikro kanyu mukagira ico mushikira canke mukabaza ikibazo canyu murakoze kumijambo sinzi ko munyumva yego turabumva murakoze nagira mbanze nshimire Fokode bivuye ku mutima kuri kino kiganiro batunganije namwebwe muriko muragishikiriza ni kiganiro gishitse hageze muri uno mwanya impunzi ziriko ziraba mu bihe bitoroshe hama jewe nfashe ijambo nk'umuntu higeze kuba impunzi haraheze imyaka itari mike ndagira amahirwe ndaronka uburenganzira bw'igihugu nahungiyemwo nk'abandi barundi benshi hari abarundi benshi duhunga tukaronka ubwene gihugu bw'ibihugu vyatwakiriye rero ico mwabajije no munsi muti retour sécurisé des réfugiés est-il possible en 2025 au Burundi kuri iyo titre mwashizeko jewe nagira ngire nti nta numvirisha ikiganiro numvirisha ivyo batubwiye Pacifique ninahazwe ni ibintu vyumvikana abataha ingene ibibashikira mugabo jewe nagira nsabe ikibazo canje cereke intererano twebwe twaronse ubwene gihugu mu bihugu turimo twogira kugira ngo abarufije baze bashobore gusubira mu Burundi batekanye ico twokora ni giki igituma bajije ico kibazo muri 2015 twarasabwe gutererera ico gihe hari ingorane zariho mu Burundi kugira ngo abantu baze bashobore gusubira mu Burundi ku buryo n'ubundi abantu benshi baratanze intererano mu bihugu twari tubayemo mugabo mu nyuma nta na kimwe vyashitseko peut-être hari abavuga ko amera yarariwe canke iyo yaragiye sinzi iyo vyahereye mugandazi ku buryo butari buke bwatanzwe mu bantu bari bafise uburenganzira ubwene gihugu mu bihugu barimo nkaje mba muri Canada ndazi ko abantu benshi bitavye ako kamo igituma bajije ico kibazo ubu 2025 kuri iyo question mu bajije ako kamo kariko karategwa abantu batari baki kasubiye kugaruka je nagira mbaze mwe mukurikirana neza ivyo barufishe est ako kamo k'abantu bariko barasaba amahera ngo
zifashe impunzi zisubira gusubira mu Burundi. Ako kamo abo bantu batanga amahera murabona ko hari ico bizomara? Canke abo bantu baba bafise uburyo bari hanze mwobona bokora iki kugira bafashe impunzi zishobora gusubira mu Burundi? Ico cari mutomoye ikibazo canje. Nyankamugayo mwavuze ko muri Canada abo bantu basavye amafaranga yo guterera impunzi kugira zitahe, mwotubwira ico gisata cari co canke iyo leta yariyo? Nk'uko ubizi n'ukuri iyo uriko uraterera nta gisata bakubwira, barakubwira ko hari abantu bariko bariyungunganya bashaka kuzosubira mu Burundi, hariho abavuga ko bazofata umuheto, hariho ababivuga ntibakubwira inkuru itomoye. Muga ico nzi kubera iryo shaka dufise ry'uko abarundi bosubira mu Burundi, abantu benshi barabihururumbira, hariho abatanga amahera, hariho abijijanya batayatanga. No kubwira ivyo nta shirahamwe nta kintu kiba gihagaze kihari batanga ku makuru kumbure ngira atomoye. mwotomora Nyankamugayo, hariho gutanga amafaranga kubera ko hari ivyiyumviro canke ugiye gushigikira iki ciyumviro canke kiriya mu mugambwe canke mu muharugwana, biratandukanye no kuvuga yuko utanze amahera kugira ngo utahukane impunzi. Reka je sinobesha, je ndafise umugambwe nshigikira, ndazi nshatse kuyatanga aho noyatanga. Abo bantu nta mugambwe bafise ntaki, mugabo ico nobabwira abo banje hariho n'uwabimpanuje ndamuzi, naramubwiye nti jewe amahera ntayo notanga kuko abo bantu ntabo nzi, muga ivyo bintu birahari. Mugabo ngira nti ngira ngo mwotomora kugira ngo nimwaba akabazo mukerekeje kuri Pacifique Ninahazwe kugira ngo atahure akabazo kanyu, mugize muti hari abantu basaba amahera n'amahera yo gufasha impunzi kugira ngo zishobore kubaho mu gihe zoba zishitse zisubiye mu gihugu, kugira ngo zishobore kuronka ngira ngo ico zishobora gukora canke ingene zishobora kubaho, asabwa nande, bigenda gute kugira ngo akabazo kanyu kagire ngira ngo gatahurike? nabivuze neza, akabazo kadatomoye, akabazo ndakarekeje kuri Pacifique ntakubesha. Kumbure ugume ku murongo Pacifique, akabazo mwagatahuye kugira ngo ntituze gusubira kugira amakenga ko mutatahuye. Ikibazo nacumvise nticoroshe ariko nacumvise. Okay, muraza kucishura, murakoze cyane. Alice ngiramwo Ego ngira ngo Jiribere ashaka ko duha ijambo uwundi akurikira. Demokrate niyo bari kwatwumva yo kugura akamiko kiwe nawe agira akabaza ikibazo ciwe. Demokrate mwamutwumva, ijambo ni rwanyu. Murakoze ndabumva, sinzi namwe ko muriko muranyumva. Ego mwe turabumva 100%, mugabo ngira ngo hariho urwamo cyane inyuma yanyu, muravye aho mwo hagarara atari urwamo rwinshi. Okay, ngira muranyumva neza. Ego turabumva. Ego murakoze, je nagira mfata akanya mbanze nshimire Pacifique Ninahazwe ndetse na Fokode kuri ikiganiro bateguye no kuntu bagerageza gutabariza abarundi cyangwa gufasha abarundi bariko barahura n'ingorane zitandukanye. Nta kintu gikorwa gishasha batanguye cyo gutabariza impunzi cyangwa cyo kuvunira akagoye impunzi. Ndabashimira, ndabatera intege, Imana ishishikare kubahezagira. Hama jewe mfise utubazo tubiri, nashaka kubaza Pacifique Ninahazwe, muri kino gihe impunzi canke abarundi baba mu bihugu bitandukanye barafise ubwoba butari buke bivanye n'ivyo ubutegetsi bushobora gukora ku mpunzi ziri hanze, ugasanga barabasanzeyo barabakoreye ikibi. Rero ugasanga hari n'abarundi baba mu bihugu bashobora kubona ko umutekano wabo utameze neza, umwanya n'umwanya boshobora gufatwa na leta y'Ubujumbura bivanye n'uburyo butandukanye ishobora kubikoresha. Ugasanga abarundi baripfuza kuja mu bihugu nk'ivyo muri Iburaya bishobora kuba bishobora gukingira agateka kazi na muntu neza. Hari impande y'uko ukuntu ariko barabatabariza, hari ikindi kintu boshobora gufasha uwo murundi canke ari mu gihugu, uwo murundi canke abarundi bari mu bihugu bitandukanye bakeneye gusaba ubuhungiro mu bihugu vyo hanze, mu bihugu vy'Iburaya bishobora kuba vyoshobora kubereza agateka kazi na muntu neza. Ico ni ikibazo ca mbere. Ica kabiri, mu rubanza ruheruka guciribwa umumenyeshamakuru Muhoza Sandra, haragaragaye yuko bamwagirije ko avugana na Pacifique Ninahazwe. Abarundi bari hanze benshi baraganya na Pacifique Ninahazwe canke baramuha amakuru kuba biriko birashika. Abarundi bakaba bafise ubwoba butandukanye yuko umurundi wese ari hanze ari mu bihugu bitandukanye leta y'Uburundi ishobora kubatorayo vyoroshe, kubera bataba bashoboye gukingirwa, bashobora gufatwa bitwaje ico caha gishasha tubona cadutse yuko bashobora kukizira kubera bavugana na Pacifique Ninahazwe. Uwo bavunira akagohe nyabaki uko boshobora kwikingira canke ubundi buryo boshobora gukoresha kugira ngo bashobore kurondera
kwitwa impunzi bashobore gukingirwa n'ibihugu baba barimo. Nutwo tubazo nari mfise, murakoze. urakoze Demokrate ngira ngo na honorable Rambona yocagira ko akabazo kiyogira ngo tureka Pacifique Ninahazwe yishure kuri utwo tubazo. Niba twumva yo kugura akamikro kiwe akabazo ikibazo ciwe. Ndabumva cane, mbanje kubaramutsa ndabaha mwiriwe. Yego mwiriwe. Ndagira nshimire umushingantahe Pacifique arongoye ishirahamwe Focode. Ikibazo canje nagira ndakibaze umushingantahe Niyongabo. Mwavuze yuko abarundi benshi bari basanzwe baba mu bihugu bitandukanye hano muri Afrika, i Burayi, bariko barahura n'ikibazo co gusaba ubuhungiro, bamwe bakahabwa amananiza, abandi nabo basubira mu gihugu kubera amananiza abananiye, uraza amahanga arahanda, tukabona ibibazo bahura navyo. Benshi turamaze kubibona, benshi turamaze kubibamwo. Ikibazo canje nagira ndakibaze Niyongabo. Numvise ko amenyereye cane ibintu vyo gusaba ubuhungiro. Hari igihe muri twebwe abarundi tuba turi mu bihugu bitandukanye vya Afrika n'i Burayi, ushobora kuja gukora, bashobora kuguhamagaza muri hasere bakakubaza impamvu wahunze, ukagenda ugashika ukidondora, bakakumenya umwidondoro wawe, ugasubira bakagutuma irya mbere, irya kabiri n'irya gatatu mbere birashobora gushika. Mw'ico gihe ugasanga bagusavye ati duhe impamvu wahunze. Ubwa kabiri warabisiguye, irya gatatu ahubwo bakakubara ati duhe ivyemezo. Mw'iki gihe turabona Uburundi bwacu ibintu biriko biraca hirya no hino mu karere. Hari abantu baba barahunze bagasubira bagahungira igira kandi kabiri, ariko gushika uno munsi ugasanga bama muri ya nzira. Aho kugira uronke icemezo uvuga ati ndagiye ndaberetse iki cemezo, ugasanga naho agiye ntibaguhaye ubuhungiro, avuye mu Buganda ugiye muri Kenya, muri Tanzania ho murabona ibishikira abavukanyi bacu, dufatwa nk'ibikoko. Umenga uhunze Uburundi ukavuga ati mpunze Uburundi, abatanzania baraguhohotera. Mfise yigeze gushikira umugenzi wanje yari yahunze arasubira arahunga aja muri Tanzania mw'ikambi y'Imutenderi, nabonye hari uwakivuze. Uwo yarashitse arahura n'ibibazo cane, yimukira mu Buganda. Mu Buganda biranka, aca ahitamo kuja guhiga ubuzima muri Sudani. Fise iyindika y'umuntu yahungutse avuye mu gihugu c'u Rwanda, murabizi benshi bagirizwa yuko gukorana n'umugwi wa Red Tabara, benshi nizo nteba zishushe twambikwa, musanzwe mubizi. Nagira nsabe umushingantahe Pacifique ko muza muraduha, ko kenshi mwakira ibibazo vyinshi vy'abantu, nk'abantu tuba ku migabane itandukanye, mukaduha umwanya twoza tubabariza ku bibazo, tukabatura ibibazo dufise. Hama Niyongabo, ikibazo nagira ndamubaze, mbega iyo bishitse mw'ibihugu vy'amahanga umuntu aba arimwo agatumwa ko nk'irigira gatatu asigura atanga ivyemezo vy'ivyo yahunze, arafise uburenganzira bwo gushiramo umunyamategeko? Kuko benshi tuba tuzi uburyo, murazi yuko biba bigoye uri impunzi kugira uronke uburyo bwo gushobora gushiramo umunyamategeko. Mbega umunyamategeko wo kwitura yoba ameze gute? Murakoze kumpa ijambo. Ego Gilbert ngira ngo tworeka Pacifique akishura kuri utwo tubazo tumaze kubazwa. Ego nibaza ko yokwishura, hanyuma ngira Alice nimba imbere yuko tuza kwakira umugwi wa kabiri yuko tworaba yuko hari utubazo twabagijwe biciye kuri Facebook. Pacifique Ninahazwe ngira mwo kwishura, hanyuma n'uwabagijwe wundi ni Niyongabo araza kwishura mu nyuma. Icambere numva nushimira abariko barabaza, kuko murabona ko mu kubaza kwabo batera bunganira ikiganiro batera bacagura, kigatera kiryoha. Niyongabo ntaco novuga kinini mu byo yavuze, kuko birakomeye cyane, ni ibintu bihambaye. Ahubwo mbona ko nkuko Alice yabimusavye ko nawe ashobora kuza araza gufasha mu kwishura ibibazo, mbona hariho n'umubajije.
akantu gatoyi nomwongerera ko kuvyo yari yavuze, ariko aravuga nko ku mugabane wa Buraya, ahagira ati iburaya ushoboye kugenda ukerekana vy'ukuri vyatumye uhunga, ukaba ufise ivyemezo bikwiye, ntacotuma ubwo buhungiro utaburonka. Akantu ngomba kongerako nuko inyuma ya 2015 hariho ibihugu nuvuga ko vyari vyahaye, sinzi ingene nokivuga mu Kirundi, akaryo kadasanzwe abarundi. Ugasanga hariho dufate nk'igihugu c'Ububirigi, dufate nk'igihugu ca Canada, ugasanga umurundi ahageze iyo aje gusaba ubuhungiro, no muri Afrika vyarabaye, dufate nk'igihugu c'u Rwanda, umurundi wese nyuma ya 2015 yahashika yarakigwa, ata bindi birebire cyane bibanje kuba mu Rwanda, yarakigwa umurundi wese abahungiyeko. Ubu ndibaza ko bishobora kuba vyarahindutse gato. Mu Bubirigi barafise ukuntu hari ibihugu batora bakavuga bati niko turakira impunzi zose zishoboye gushika iyo dushoboye kuvyerekana nk'uko wabivuze, mugabo hakabaho ibihugu bikeyi usanga bagira bati turazi ko muri ivyo bihugu hari ingorane zikomeye cyane, umuntu ava muri ivyo bihugu aje kudusaba ubuhungiro uwo afise amahirwe menshi y'ukwakirwa kurusha abava ahandi. Uko niko vyari bimeze nko ku bantu bava mu Burundi, ariko nko muri ino misi turaronka amakuru y'abarundi, hariho abarundi batari bake bacakirwa bakemererwa, mugabo n'ibitigiri vy'abarundi bankirwa bitera biduga. Hariho nk'uwambwiye ati mu ndwi iheze hoba harakiriwe abashika 99, 66 barabankira. Nabibwiwe n'umuntu, si ibintu nahawe n'urwego ngo nemeze ko ibiharuro ari ivyo nyene, ariko hari wari kwambwira nk'uko biboneka ko hasa n'uko hari ikintu kiriko kirahinduka. Nko muri Canada naho nyene vyari bimeze nk'uko umurundi wese ashoboye kuhashika, kuva 2015 yari afise amahirwe menshi cyane yo kuza kuharonka ubuhungiro, ariko hoho ikibazo cadutse caravuzwe kimeze ukundi cerekeye impunzi zose. Ako niko nokongerako, hari aho usanga rero abarundi bariko baratakaza ayo mahirwe adasanzwe baboneka bari bahawe n'ibihugu bimwe bimwe. Akandi kantu novuga Fokode yashimitse ko kuri ino raporo, ntitwakanditse uko nyene, ariko uri kuraraba abantu banyurujwe ushobora kubisomamwo, hari ibintu bitanguye kuvugwa n'ibihugu bimwe bimwe vyo bigira biti mu gutanga ubuhungiro hoba hariho abarundi borohewe kurusha abandi basubiye mu Burundi ataco boba, ugasanga bateye baja nko kuri bino bintu vy'amoko, bakagira bati abatwara mu Burundi ahanini n'abahutu, bati rero umuhutu ahunze ati wewe naho twamusubiza inyuma wafise amahirwe menshi yo gushobora gusubira kuba mu Burundi atangorane. Iki ciyumviro ngomba kugisamburira ngaha nyene, kubera ko nk'aba bantu twagiye turavuga harimwo abahutu batari bake. Ntabwo umuntu aravye n'ifoto, hari ifoto nakoze kare ndakoresha, usanga ari amoko yose. Aba bantu basubira mu Burundi bakanyuruzwa bari mu moko yose. Uyu kamba y'ingwe navuze ingene yishwe nabi, bakamumena amagara, bakamugira gute, yari umuhutu. Uyu hariho abandi twagiye turavuga ko nka Viateur Nzigo w'Imuyinga yari umuhutu. Hariho rero benshi, ugiye kuraba hariho abahutu benshi nabo nyene bahamwa co kimwe n'abatutsi, na cane cyane iyo bari nko mu batavuga rumwe n'ubutegetsi usanga bariko barahamwa co kimwe. Tureke no kuvuga ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi, nabo muri CNDD-FDD bahunze nabo nyene usanga bafise ibibazo bisa n'ivyo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Hari imbonerakure tuvugana zahungiye Iburaya, mbere zikiri mu Burundi zari mu mbonerakure zanadutuka, zashika Iburaya ukaza wumva muganiriye bariyambuye bya bintu byose bahora bavuga, ahubwo bakakwereka ingene nabo bariko baratukwa muri kino gihe, barungikirwa ibintu vyo kubatera ubwoba, ku buryo basubiye inyuma bohakwa kugira ingorane zisumba n'izo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bagira iyo batashe. Rero abatanga ubuhungiro nobasaba ko iki kintu batokijamwo, ibihugu bibandanye gufata abarundi bose co kimwe, kiretse bishitse bakabona nk'umuntu, umugani wa Niyongabo, umuntu yaje vy'ukuri bitaboneka ko yoba ari impunzi, ugasanga bafise n'ubuhinga bwinshi bakoresha,
uwo muntu akaboneka ko ari umuntu aguma yivuganira n'abategetsi ku matelefone, bagasanga ni umuntu ariko asuma urusaku, ni umuntu ariko arondera n'amakuru yerekeye izindi mpunzi ayaranguka i Bujumbura. Uyo birumvikana na jewe ndamumenye uwo novuga nti uyu muntu n'ukuri si impunzi. Ariko ubundi abahutu n'abatutsi canke abari mu butegetsi n'abataburimwo abaja gusaba ubuhungiro bagowe bose, ntihoba ukubatandukanya bafatiye kuri ico, bofatira ku vy'umwe wese atanga yerekana vyamutumye aja kuba impunzi. Ikindi yavuze gikomeye cyane Niyongabo ni iki cyo gutegura urubanza iyo ugiye nko muri ivyo bihugu vya Buraya. Hariho impanuro nigeze gutanga, bamwe baranashavura bakibaza ko ari ukubabesha, bakiyumvira ko ushitse mu bihugu vy'abazungu ushika uvuga gusa ngo je ndi umurundi, murazi ko ari ca gihugu kirimwe ingorane, akibaza ko bikwiye ko kubera ico baca guha ubuhungiro. Ivyo ntibibaho. Ikintu cyose uvuga utegerezwa kuzana icemezo caco. Uvuze uti jewe nari umunywanyi wa CNL, hanyuma nitaba mu 2020 nja gufasha Gwasa kwiyamamaza, bihera ngaho batangura kumpama imbonerakure bo mwiperereza. Ivyo bintu byose uri kuravuga bitegurira ivyemezo. Uvuze ko ari umusenera, ni igiki cerekana ko ari umusenera? Hariho abambwiye ko bihora bishika kaza bumva bamubajije n'ururirimbo rwa CNL ati ruririmbe, ugasanga umuntu nta na kimwe azi cerekeye CNL ariko aravuga ngo yahunze ari umusenera. Rero ico kintu yavuze Niyongabo kirakomeye ku bantu baba bategura kuja kuba gusaba ubuhungiro. Ikindi nohanura nuko bomenya guhanuza abandi. Iyo udahanuje hari amakosa menshi ukora, ugasanga umuntu w'impunzi vy'ukuri avuye mu Burundi ahamwa vy'ukuri asubiyeyo yokwicwa kubera atahanuje abandi babizi, akagenda kuvuga dosiye yiwe nabi akayiburana nabi, ugasanga arabuze ubuhungiro kubera ko atahanuje. Kino kintu kirakomeye, muhanuze ababa babizi bashobore kubafasha. Tugiye ku bandi babajije, Nyankamugayo ngende ngaha nyaruka yabajije intererano abantu bamaze kuronka nk'amanationalite, ubwene gihugu mu bihugu bahungiyemwo boshobora gufasha impunzi kugira zishobore gutaha. Ico numvise yabajije ni ikibazo kijanye n'imihari y'abagwanyi, niko nagitahuye, aho hoba hari imihari y'abagwanyi ivuga iti twebwe turiteguye kugwana kugira ngo abarundi bashobore gutaha. Ico rero nama nakivuze, ico si ikibazo gishobora kubazwa Fokode. Ico nukuri mumbabarire ndakibangira, ni ikibazo ntashobora kwishurako kubera ko Fokode ni ishirahamwe ry'agateka kazina muntu, ntabwo ari ishirahamwe riri muri ivyo vy'urugamba. Ibintu vy'urugamba bivugana n'abantu bizigiraniye bazinanye, si ibintu vyo kuja kubaza uwo ari we wese ngo mbega naka womenya agomba akora urugamba. Nukuri ivyo ntimubibaze jewe, ntavyo nta nyisho ndabifise kuri ivyo. Ariko ushaka gufasha impunzi nk'uwo afise uburyo, nk'uwo afise uko yifashe, biriho vyinshi cyane bashobora gufasha impunzi. Kimwe mu bibazo bikomeye impunzi zifise, ubajije mu Rwanda, ubajije mu Buganda, ubajije muri Kenya, ubajije n'ahandi, hari ikibazo cyo gusomesha abana. Nama mvuga yuko urugamba rwo gusomesha abana mu mashuri rungana na rujya nyene muriko muravuga rwo gufata amasoro ngo bagira baje kubohora igihugu. Ushoboye gufasha n'umwana umwe gusa kiga agaheza amashuri, yari impunzi yihebuye, umenye ko uzoba uriko urakiza Uburundi ku rugero rudasanzwe mu gutanga icizere kuri kazoza. Nimba utizera ivyo bavuga ko bafata ibigwanisho, rondera umuvyeyi atagishoboye kuriha ishure ry'umwana mu Buganda, mu Rwanda n'ahandi, uri murihire, uzoba ukoze ikintu kidasanzwe. Nta numwe yoshobora kubura ikintu akora cyo gufasha impunzi mu gihe yoba afise uburyo bwo kubikora, kandi ndashimira bonzi bahora babikora. Demokrate ati Imana ibahezagire ku byo mukora. Hanyuma ibindi bibazo yabibajije Niyongabo, acarambaza ku kibazo ca Muhoza Sandra, ariko yagirizwa ko yoba yavuganye nanje. Icambere ngaha novuga ko nuko no mu kubimwagiriza ari urwikekwe, nta cemezo na kimwe iyo parke izana yerekana ko Sandra twaba twaravuganye. Ngaha nuko umwanya w'ikiganiro ari muto, umuntu atoshobora kuguma yagura ibintu byose ngo abiheze, ariko nibutse ikintu kimwe: Sandra igihe afatwa yanyurujwe n'utwara iperereza mu ntara ya Ngozi, yatezwe umutego n'uwitwa Poshen, nawe nyine asanzwe akorana n'iperereza, yamuhamagaye ku telefone amubwira ko agomba muhe ikiganiro.
ico gihe azi ko agiye gufata ikiganiro nk'umumenyeshamakuru niho yafashwe n'uwatwara iperereza amutwara mu biro by'iperereza Ingozi, we nyene anakorora amosozi imbere yiwe amubwira ati ibintu bariko barakwagiriza ndabona ko bidafashe ariko wewe uruwupfa. Iryo joro nyene amukura aho Ingozi amutwara mu gasho k'Imwumba, niyo Sandra yari ijoro rya mbere, amubwira ati je nshimiye kugutwara hariya kugira ngo mwijoro aba ba posheni nibabe baza kukunyaka, kuko nibaza kugutora mwijoro barashobora kugutwara bakakwica iri joro nyene, kuko ndazi ko ingingo ihari ari y'ukukwica. Ibintu vyakurikiranye gutyo. Jewe nyene uwo munsi naratabajwe na bamwe mu begereye mu muryango wa Sandra. Sandra ntiyashobora kundondera kuko yari mu minwe y'iperereza, nta telefone yari afise, nta na kimwe yashobora. Bamaze kuntabaza nakoze iki? Narondeye Posheni, nari nsanzwe mfise nimero ya Posheni, ndamwandikira ndamubwira nti Posheni wewe ndakuzi, ibintu maze imyaka ukora mu by'amabi ndabizi, raporo yawe ejo